Mu ntara ya Cibitoke umugabo yitwa Hakizimana Jean Paul Batazira Ndondo yishe umwana wiwe amukubise icuma mu mutwe. Vyabereye ku mutumba na zone Cibitoke muri komine Rugombo hari kuwa gatandatu heze. Uwo mwana yahowe kuba yamenye ikiyo c'imodoka yiwe. Uwagirizwa icaha yarafashwe n'igipolisi. Kuwa gatanu heze naho umukenyezi yishe umugabo wiwe amukubise intebe mu mutwe ku mutumba Runda zone Nyamugari komine Marangara mu ntara ya Ngozi. Uwo mugabo akaba yacikanye bamushikanye kwa muganga. Amakuru ava muri komine Marangara avuga ko uwo mugabo yahowe ko yakubise umwana wiwe. Nayo mu ntara ya Kayanza hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka 40. Ico kiziga catowe ku mutumba Mwendo muri komine ya Kayanza kuwa gatatu heze. Amakuru ava mu Kayanza avuga ko uwo mugabo yari yateramiye ahitwa mu Gwesero yihereza agacupa n'abagenzi we mwijoro ryo ku munsi wa kabiri. Mu muryango wiwe bamenyesheje ko yishwanizwe n'abantu bashaka kumutwara amafaranga yari afise. Wanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara y'Amakamba n'umusore yitwa Ndizeye Louis. Ikiziga ciwe catowe muri quartier Bukeye ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake kuwa mbere uheze. Amakuru ava muri Nyanzarake amenyesha ko uwo musore yari yafashwe n'imbonerakure zirongowe n'uwitwa Augustin imbere yuko atogwa ari kiziga. Ico yahowe nicigeze kimenyekana.